Heyo, what's up bakunzi ba Mayagwa TV, bakunzi ba entertainment, bakunzi ba showbiz muri rusangi. Ku mazina yanjye nitwa Declan nkuko musanzwe mubizi. Ni barimo ko kumbona kandi ariko nagarutse ndi ngaha nyene ni wa muhungu wanyu. Ni wa muhungu wanyu mwama mushaka guteza imbere. So, kugira muduteze imbere murabizi ngene mubikora, mugiye subscribe, like na share, hama mubandanye mudukurikirana gutamba birorera biravuna birababaza kandi. So, uno munsi mumenyereye imisi yose tuguma tugendera abascout dukora tubakunda. No munsi twagendeye kandi abascout kandi kugira tubayagisha kwero no munsi bibuka umuvunyi wabo nawe sundi ni Baden Poet. So ni kuri mikro ya Mayagwa TV, kuri kamera ya Mayagwa TV muri kumwe na Vivye behind the camera, kandi nawe muri kumwe n'umuhungu wanyu. Kandi rero mutugirire subscribe, like na share kugira tubandanye dukorana, mubandanye muronga ibintu by'amateka, mubandanye muronga ibintu by'amafi n'ahandi muzobisanga turi kuri Mayagwa TV. So twayaze n'abascout, turayaga kandi n'abascout kandi tuzokoma kandi tuyaga n'abascout kujya nyene tuzokoma tuyaga nabo. Reka no musi turage nabo kucerekeye umuvunyi wabo, tubabazi bado byinshi kuvyerekeye umuvunyi wabo, niho tuzosanga ibintu ko turatera imbere. Tuzokoma turi muri entertainment nkuko mubibona. Reka tubandanye tukora n'ibindi bintu atari kuguma turi ko turarondera abastar cyangwa abandi. Reka n'abascout zo turabarondera kugira ibintu bimere neza, kugira ibintu bifata inzira. So mubandanye munkurikirana, gira like, subscribe, comment na share kugira tubandanye dukurikirana. Peace man. Ku mazina banyita Irankunda Fleury, aho ni ku mazina y'abavyeyi, hama abascout nkuko basanzwe batanga amazina banyise Beika Afranche. Ndi umwe mu bascout basanzwe barangura ubutumwa hano ku Paruwasi Mukiza Mweranda, muri groupe bita Twondora Grace, mu Kirundi bisigura icicaro cy'ubuntu bw'Imana, akaba ari na jewe sanzwe ndayirongoye. Kuno musi uri hejuru umuhari w'abascout kwanza benshi barakunda kuwihendako, arico usigura ugati est un mouvement éducatif des jeunes volontaires ouvert à tous sans distinction aucune. No kuvuga iki ni umuhari uhurikiyemo imiyabaga kitabujije ko n'abantu bakuze bajayo, mugabo baca babita les adultes scouts. Ni bamwe barenza imyaka 25. Umuhari w'abascout ujamo kuva ku myaka ubusa gushika ku myaka 25 niho ubukiri umujene scout. Hama umaze kurenza iyo myaka niho baca bakwita rero umuadulte scout, ugeze kuza kurera nawe abandi. Yego aho ni mu majambo makeyi. Hama baravuga kandi yuko umuhari w'abascout utakumira, niho bavuze sans distinction aucune. Umwe wese abafise ntawe babuza kuza, ntawe babuza kujamo, ko ugorokiwe bose. Urimwo amadini yose, urimwo abantu b'ubwoko bwose, urimwo abantu b'imice yose, urimwo eka nta numwe abujijwe kuza mu hari w'abascout. Nawe we rero uri kuraturaba, uri kuratwumviriza, turaguhaye ikaze. Ntagire uzosubira kwitinya ngo n'umuporoti cyangwa n'umukristo cyangwa n'umukatolika, bose turabahaye ikaze kuko umuhari w'abascout ucagura. Hama umuhari w'abascout watangujwe n'uwo bita Baden Poet, yari yavutse le 22 février 1857, itariki 22 z'ukwa kabiri mu 1957 niho yashobora kuvuka. Yavukiye mu Bwongereza, hama yashoboye kwitaba Imana itariki 8 z'ukwezi kwa mbere 1941. Duhiriwe duhishije rero kuri uno munsi uri hejuru, niyo tariki turiko, ni naho tuza kugira ibirori byo kwibuka urwo rupfu rwiwe, kuko ari we yadutanguje kandi ari we yatumye ibyo turimo bibaho, tukagendera mu nzira ziwe. Mu ntumbero yo kudutanguza, umuhari w'abascout wari ufise intumbero yo kwendeka abajene, gutanga indero. Ni muri iyo ntumbero nyene rero kera barakunda n'ubu no kuvyitiranya, bakavuga yuko umuhari w'abascout ari umuhari w'abasoda, ko turabasoda ko yatuja ahantu tukararayo. Mugabo ntabwo turabasoda namba, ahubwo turatandukanye cyane, nubwo mu nyambaro canke mu bintu bimwe kenshi bakunda kutwitiranya nabo, mugabo sikubiri, kuko uwo Baden Poet mwumva uwo yadutanguje intumbero yiwe muri rya myaka yabo, imyaka y'1996 hoho umwana kwije imyaka 18 bacamutwara mu gisoda.
kurwana kuko niyo periode twarimo nico kiringo nivyo abana bagira kenshi mugabo suko vya wewe rero yararavye baramufatiye abasoda biwe hama mu kugira bashobore kubarekuza abasoda biwe bafashe kugira bashobore kubarekuza yakoresheje abana batoya we yarungikana ubutumwa bakagenda bakagushikana hama abasoda bakamenya ibiko birateguwe kugira ngo ashobore kubarekuza ni muri iyo ntumbero rero yaciye abona yuko abana batobakoresha mu vy'intambara ahubwo bakoresha mu vy'amahoro niho rero kuca afata kijya yahora akoresha mu kuja kurwana aca gishira mu bajene kugira bashobore kugikoresha mu mahoro no gutanga ingero nziza kugira abana bashobore gukura neza yego mu ncamake umuhari w'abascout uri ngaha kugira ufashe mu kibano ku ndero y'imiyabaga kumera neza kw'abajene bacu mu myitwarire haba ngaho kw'ishuri muhira eka no mu bikorwa bitandukanye nk'uko musanzwe mubiza abascout tugengwa no gufasha rero nico Baden Powell yadutumiriyeko gusa hari ijambo ryiwe rya nyuma yavuze abenshi abascout bakunda kugendera ko rivuga ati tâchez de quitter cette terre en la rendant meilleure que vous l'avez trouvée tuze tugerageze gusiga isi neza gusumba uko twayisanze rero tugerageze gukora neza ndagutumirire muskuti wese aho uri kuranyumviriza muri kano kanya ndagutumirire gukora neza kurangura ubutumwa bwa Baden Powell yadusigiye kugira ngo aho uri haba muhira haba mu muhari wanyu canke kw'ishuri ugerageze kubagira neza gusumba uko twahasanze ndabashimiye cyane kuba mwanije kano kanya ko gushobora gushikiriza ivy'umuhari w'abaskuti no kuvuga ikintu tariki twibutse uno munsi turiko duhimbaza isabukuru ya 81 umuwo yadutanguje Baden Powell ashoboye kwitaba Imana ni kuri zino tariki 8 z'ukwezi kwa mbere 2022 murakoze cyane. Je nitwa Ntwari Chris Armand KLP Docile chef de groupe Saint-Aubin dusanzwe dukorera mu Nyakabiga kuri lycée municipal n'ishyo kwa gatandatu kuva saa 8:45 z'umuhinga hama Baden Powell kuri jewe d'abord il est fondateur du mouvement scout shinze umuhari w'abascout umuhari mwiza umuhari twakuriyemwo kuva tukiri abana kugeza n'ubu tukirimwo ico nico navuga ko ari ca mbere hama ica kabiri nisunze uwo muhari nyene Baden Powell c'est un article yagiye arapublia yiwiwe canke ibitabo yanditse biratwigisha twebwe ugwaruka ingene dukwiye kwigenza neza ingene dukwiye kubaho mu buzima bwa misi yose apana gusa mu buzima bw'ishuri honyene ariko ingene ubuzima bw'ishuri hamwe n'ubwi mu kibano twobishira hamwe hanyuma tukagerageza kuba utile muri societe turimwo tukagerageza kuba abono kwita les agents de changement aho babaye ibintu nyene du genre hama ica gatatu naco Baden Powell kuri jewe nomwita nk'umuyidole wiwanje kuko nisunze Baden Powell selon son histoire ingene ishaka yari afise ubwira n'ubukerebutsi bwenge iki byose bintera kumva yuko nanje notera intambwe ciye muri izo nzira naho ntoshikagaho Baden Powell yashitse no kuharengera umuntu arashobora kuharenga ariko quand même ambera akarorero keza kubikorwa le 8 janvier mu muhari w'abascout tariki 8 z'ukwezi kwa mbere ni umunsi ukomeye cyane rwose umunsi twaburiyeko umufondateur wacu w'umuhari ni umunsi abari bahari ico gihe kuko Jesse Honarindi kuko yapfuye muri 1941 abari bahari ni uwo munsi baronkeyeko inkuru mbi yo no kwita inkuru mbi yuko le fondateur du mouvement scout
yashengeye yitavye Imana. Rero le 8 janvier kuri twebwe n'umunsi wo kwibuka igihe Baden Powell icitegererezo cacu, umufondateur w'umuhari wacu, igihe yitaba Imana, igihe yashengera. Rero twebwe mu magroupe nk'abaskuti ntituwibuka kugira turire, oya haragato, kuko mu muro w'abaskuti hari amadini yose, hariho idini ritanemera cyane ivyo kwibuka ibijanye n'urupfu. Rero twebwe mu baskuti ntitwibuka Baden Powell nko kugira turire ngo yarapfuye, oya, ahubwo twibuka Baden Powell ku burorero bwiza, ku bikorwa vyiza yakoze, no kwiyumvira twebwe Baden Powell sawa yaragiye, twebwe natwe umuhari w'abaskuti yadusigiye, turiko tuwukorera gute, turiko twigenza gute mu muhari w'abaskuti, turiko twigenza gute mu kibani wacu, turiko tubaho gute. Rero imisa kenshi ihora itegurwa yo kumwibuka iba bien sûr hari ijanye no kwibuka ivyo bikorwa, ariko kandi haraba na feu de joie, umuriro ucanwa mu muhari w'abaskuti, umuriro w'umunezero, umuriro w'akanyamuneza, umuriro twese twisanga hanyuma tukisanta ko turi abaskuti vy'ukuri, aho tuba turiko turanezerwa ko Baden Powell naho yagiye, novuga nti ba Baden Powell barasigaye. Donc feu de joie ca tugira aba ari umuriro wo kugira duhimbaze kuba turi abaskuti, duhimbagwe yuko tukigendera mu buntu, ubukerebutsi n'umutima w'urukundo Baden Powell yatweretse. Nico gituma twebwe le 8 janvier umunsi utari wose kwisi, hariho n'ababa batagitona amagroupe, nk'ubu utubona baje nko mu kanya kuri feu turabona abaskuti benshi cyane rwose tutaheruka kubona, ariko kubera naho batakironka umwanya wo kwambara tenue foulard, barafise ubuskuti muri bo, baragendera ubuskuti niko novyita, baraza tugasangira uwo munezero n'abana batoyi, tukabereka inzira nziza, inzira izobateza imbere bisunze umuhoro w'abaskuti, nk'uko bakuru bacu bawisunze hama bagatera imbere mu vyabo, mu buzima bwa misi yose no mu kibano. Rero na twebwe turifuza yuko ariyo nzira twofata, tukanagumamwo, tukanayirenga cane gose, n'abari inyuma yacu bagatera intambwe, bakaduga ku rundi rugezo, niko novyita, bakazonarengaho na twebwe twagejeje. nitwa amazina y'abavyeyi, nitwa Nyuzuba Pascal. Abaskuti nabo barabiravye babona yuko bompa nabo nyene izina. Mu ijana ry'abaskuti nitwa mu front éveillé, nkabandi muri groupe Saint Sauveur ikorera kuri Jabe Ecofo 1. Ego itariki uno munsi twibutsa muvunyi wacu ariwe Baden Powell yitaba Imana. Ni tariki twibutsa ukuntu yitayeho umuhari w'abaskuti, na niyo mpamvu iyi tariki tuguma twibuka. Ego iyi tariki nyene uri umuskuti w'umutima ntiworeka kuyibuka kabisa, ntiworeka kuyibuka kuko ni tariki y'amateka cyane mu muhari w'abaskuti. Ego ikindi novuga nkundira abaskuti canke ikintu cyatumye nza mu baskuti. Abaskuti nasanze ko bafise umutima w'urukundo, umutima wo gufasha, umutima wo kubaha, kuko umuhari w'abaskuti kuri jewe n'imyaka nawutanguyemo wanyigisha ibintu byinshi cyane. Wanyigisha kimwe kubana n'abantu, kwimenya mu buzima, kumenya iki ni kibi cyangwa iki ni cyiza. Ibyo byose nabimenye mu baskuti cyane, kuko natangiye baskuti ndi umwana muto. Ico kintu ndagishimiye cyane. Umuvunyi wacu
hari iragi nyinshi donc yadusigiye. Iyo ragi ndibaza yuko umuntu afite ubwenge ategerezwa kuyikurikiza. Ego nukuri uyu munsi nuvuga ni umunsi udasanzwe ku basikoti. Abantu mira abasikoti bose ko kwitabira uyu munsi bajya gusenga bamusabira ko yatugishije ibintu byinshi gushika n'ubu aracyariko atwigisha. Ndabashimiye. Tam